Ikaze bakunzi ba Rukino, ikaze bakunzi ba Rook Sports, ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro ca Rook Sports. Turi ku munsi wa mbere twamaze kwa dutangura indwi nshasha, turi kwigenekerezo rya 2022 mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2025. Ariko umwaka utera wegera imbere, umwaka utera urangira, umwe wese aherereye, umwe wese mu vyakora abandanya ati mbega mu minsi heze nakoze iki, mbega muri aya mezi asigaye kugira ngo umwaka uhere, za ntumbero nari nihaye nzozishika ku bintu ukora iki kugira ngo bishobore ko nazishika. Ni ku munsi wa mbere rero tuje muri Rook Sports, ni mu makuru y'inkino cyane cyane avugwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru y'inkino ariko aravugwa muri CAF Confederations Cup, CAF Champions League, ni intamba mu rugamba z'abatarenza imyaka 20 mu bakenyezi. Ni Stade Intwari ariko irakira izo nkino zose mu ndwi imwe mu minsi 3 gusa. Ora ko byari ibintu biryoshe cyane hano mu Burundi. Tuza guhagarara ko ubwose tuza kwinjira muri Basketball League yari yatanguye n'andi makuru agiye atandukanye ku mugana wa Burundi. Ballon d'Or iza gutangwa uno munsi. Ayo makuru yose nije Alonso Nongozi nje kuyabashikiriza ndi kumwe na mugenzi wanje Burirwa NW ekanamutse na mwe nikaze. Ego reka ndakuramutse Anelohis, ndamutse namwe bakunzi b'ikiganiro ca Rook Sports musanzwe mugikurikirana. Abandi bahikaze muri kiganiro tubandanye dusesangura amakuru y'inkino hirya no hino yagiye aba muri indwi igirangira. N'amakuru y'inkino rero tuza guca hirya no hino hano mu Burundi ku mugane wa Buraya. Imbere ko dutangura nido reka tubaze tumire amateka toya duheze tugaruke nido. Nkuko musanzwe mumenyereye mwibanki BCAB twamana bishasha. Ingurane prescolaire Isomero iratanga uko umwaka utashe ni banki yanyu BCAB. Ikaronswa uwo wese afite konti muri BCAB kandi ahembwa ku kwezi, abo bita mu gifaransa les salariés. Ingurane prescolaire Isomero uturusho twayo nutuwe. Dushigikira mu kurungika abana ku ishuri, kubaronsa amahera y'ishuri, minerval, imyambaro y'ishuri hamwe n'ibindi. Murashobora guca mwibaza muti mbega ingurane prescolaire Isomero irihwa gute? Ingurane prescolaire Isomero muri BCAB irihwa mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna ugereranije n'ahandi. Ntimutangwe rero nyaragasa, iyo ngurane prescolaire Isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 14 mu kakaro gushika ku igenekerezo rya 10 gitugutu mwaka wa 2025. Twashaka tubibutse ko ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Twamaze kuba tugaruka, twamaze kuba twinjira mu kiganiro cacu ca Rook Sports cyo kuri uno munsi wa mbere. Tumaze kuba tuva muri weekend, ariko imbere ko dutangura n'ikiganiro cacu reka mbaze mugenzi wanje Eneda reka nabaza ati weekend yagenze gute muri weekend cyane? Neza ko ari weekend nkuko abantu benshi basanzwe bakurikirana inkino babibonye. Ni weekend yari kwishe mu nkino nyinshi zigiye zitandukanye. Ni Stade Intwari yakiriye inkino zitatu kuvuga ko ziri majeur. Ni igihe kinini cari giheze Stade Intwari ariko irakira inkino ziri kuri calibre hejuru. Ni Ligue B yatanguye muri basketball. Nibaza yuko n'imanza hirya no hino, nibaza ko ari weekend usanga irimo ibikorwa byinshi cyane rwose. Dukeza ekipe ya Flambeau du Centre yashoboye kuvyitwaramwo neza, ikaduha intege ekipe twovuga ya Aigle Noir nayo nyene yashoboye kugerageza ikagariza na U20 twovuga nayo nyene kwitera intege kugira niyashika Zambia nayo nzoshoboye kugira. Mugabo sabo gusa ni turihanganisha n'abantu bo bagwaye, bo batanguye indwi batamerewe neza, eka tugakeza n'abagize ubugeni kuko urabona ko ni weekend kunda kuba imanza nyinshi z'ubugeni gose. N'ubuzima ni sport, n'ubuzima ni ibintu nibaza yuko bigenda bijana. Turibaza yuko gushikiriza amakuru y'inkino si byo nyene byo gufasha, ahubwo ni n'abandi makuru agiye atandukanye bijanye n'ubuzima busanzwe. Ikintu bize dukeza abantu bagize ubugeni muri weekend. Umunsi umwe ndiko ndabona umunsi umwe twaje hano muri Rook Sports ku munsi wa mbere, ndiko ndavuga ati reka dukeze Eneda yaragize mariage. Nibaza yuko ari ikintu kizoba kiryoshe, mugabo nibaza yuko tubona ko ni muri iyi minsi y'ikiraza tukiri kumwe hano muri Rook Sports. Sinibaza ko ari kera cyane rwose. Yego, reka tugize twipfiza amahirwe yo kumenya niko badaya nitegura neza. Reka rero twinjiye mu kiganiro cacu ca Rook Sports. Yamaze kubivuga ko ni imigwi ariko irakira hano mu gihugu cy'u Burundi. Urabona ko ni Stade Intwari itanguye neza cyane nyuma y'imyaka itari mike tutariko turabona inkino mpuzamakungu hano mu gihugu cacu cy'u Burundi. Bivuga ngo ni Stade Intwari yakiye inkino zitatu mpuzamakungu mu minsi 3 nyene. Urabona ko ni ikintu cyiza gose.
ku munsi wa gatanu yari intamba mu rugamba z'abakenyezi badakwiza imyaka 20 baje gutsindwa n'igihugu ca Zambia ibitsina bibiri kuri kimwe ariko ubona ko ni equipe nationale yerekanye ko irafise niveau no musi naza ko equipe nationale y'abakobwa no musi ko turese n'abakiri bato n'abakuze ubona ko hariho progression ariko barerekana ko bamaze kugira nibaza ugiye kuraba irya match ni Burundi bwari bwatanguye umenga busa n'uburi ko buratinya Zambia ariko urabona yuko umwanya iminota yagiregera imbere no Burundi bwagiye buzana niveau yabwo bwerekana ko nabwo nyene buryo bushobora guhangana n'igihugu ca Zambia cyane cyane aho twavuga yuko mu minota ya nyuma Burundi bumaze kugombora bugashira igitsindo nibaza yuko byabahaye capacity cyane gose kuja kurondera igitsindo ca kabiri naho byasa no ku minota y'icisa n'irikirarangira ariko urabona yuko ni equipe y'u Burundi kuraraba under 20 babandanye kuvuga baba hafi cyane gose bakurikirana twovuga progression yabo ni intamba mu rugamba zizoba z'abakuze twobona yuko zizoba zifise niveau iri hejuru cyane gose par rapport y'ibiti ko turabona muri aka kanya yaraza ko ni intamba mu rugamba twavuze aba Juventus 3 ndetse n'abasenye bana ku mahiganwa mpuzamakungu amazimisi berekana ko ni equipe yageze ama progress mu bakuze twarabonye kumwe na Olivier Nyundo kumutumbura no musaya kumwe n'Iberize abakiri batoya mu myaka 20 kandi ko ni staff nakomeye ko nabonye harimo bitwa ba Vivier Bahati kuva muri Interstars yamenyereje mu gisanzwe itandukanye mu bihugu bitandukanye muri Tanzania mu Rwanda n'ahandi nibaza ko uno musi ni biratanga ikize twakinyi wacu twaratsinzwe kuri kimwe bo si shame ikomeye cyane si ni ibintu gutsindwa biri kuri kimwe ni score yoroshe kuba homota ushaka kuhomota Alex Lee eski namba mu rugamba z'abana badakwiza imyaka 20 ubu siko kwitega iki muri match retour muri match retour to kwitega ikintu kidasanzwe premièrement navuga yuko ni Belize yagiye kubona kumwe n'umuguru we witwaye n'umuguru twavuga nko ndabivuga waratinye mu ntango ariko urabona yuko uko umwanya wagiye uregera imbere ari mu wagiye ufata confiance ukawihereza ko kandi ikindi naco novuga ati ni gabakiza abakinyi twavuga abakinyi muri Zambia abazambia kazi twavuga yuko nawo nyine urabona ko ari gabari zikoma komeye cyane muri Zambia bavuga abazambia kazi cyangwa n'abarundi ariko nibaza yose uko bigenda kose hajya akazi bisigura twavuga ni sexe féminin nkuko tukunda kubivuga akazi nico nigisugura dushize ko abashinwa kazi y'Amerika kazi nibaza yuko ari kintu ni nkuko tukunda kuvuga ati nakantu kakangobotozo kaza gasigura sexe féminin niko no bivuga nibaza rero yuko abarundi kazi bagiye kuraba match bagiye kwanaliza match kandi ni kenshi usanga ama video d'analyse y'ama match asanga bagoye kuronka ariko nibaza yuko si umaze kuraba match bavuga ati abakinyi muri Zambia equipe ya Zambia yagaritse ko natwe turashobora gukoresha umukenyero ubununo ubwo bashobora ku affronta neza kandi nibaza yuko ari ibintu kuva hajya match iheze ucutangura prepara match nyene ubwo nyene ya retour nibaza yuko mu mutwe urashamwa abakinyi ati bujyanye twatsindiwe hanye mu kwameliora kubunye ni secteur offensif y'u Burundi tugitubona agakobwa kakiri jeune cyane gose kagiye kwinjira ariko kagagora gose defense y'abazambia kandi nibaza yuko niyo ni kintu cyerekana yuko abarundi kazi barafise gatouche ka football nziza gose ariko barazana kandi urumva ni niveau ya football féminin nibaza yuko muri aka kanya iriko irababa niveau ya football masculine mu Burundi kandi igiye kubiraba ni ikintu ciza cyane gose nibaza ko ni twifuza amahirwe menshi cyane kandi birashoboka kuko ibitsindo biri kuri kimwe si byinshi cyane ni igitsindo kimwe bisaba yuko basubiye gutsinda igitsindo kimwe ku busa ni totalement tumaze gupasa cyangwa bibiri ku busa hoho ni nibaza ko birakunda birashoboka reka twipfuriza abana bigeme ba Beris twipfuriza amahirwe cyane mu gihugu ca Zambia ku munsi wa gatandatu yari CAF Confederations Cup ari Flambeau du Centre kirakira umugwa Akdar kuva mu gihugu ca Libya nibaza yuko nanabivuze ku munsi wa gatanu ikintu ca mbere cyatanguye kuba conference de presse ikintu kitaba kimenyerewe cyane gose nibaza yuko ari ikintu cabaye ciza cyane gose kwerekana umugwi wa Flambeau du Centre tuhagaze twiteguye gute tuje gukina match tutari dusanzwe tumenyereye kwakirira hano ku kibuga STADE INTWARI kibimeze kunuko nibaza yuko ari confiance kandi abakinyi ba Flambeau du Centre baje bazanye ni nagashiruka bute bujyanye uburongozi bwa Flambeau du Centre ni match itarana bavuze ati turashize ku mezi miliyoni zigera kuri 30 mukaramuka mutanye intsinzi nibaza ko ari ikintu ciza cyane gose ni motivation de plus ubukinya c'est vrai abaje bavuga ati jenje guhangana n'abakinyi bakomakomeye bakina amaligue komakomeye nk'iyo muri Libya nibaza yuko ari mu top 5 ndibaza mu top 5 ngaha muri Afrika yuko ligue muri Libya iri muri ayo top 5 ikindi naco nabonye ni abakinyi muri Flambeau du Centre
baje bafise bitanze cyane gose kuko urabona yuko igitsindo cyo twovuga yuko ca Al Hakdar cinjiye ku munota wa 20 na urabona yuko abakinyi ba Flambeau du Centre ntibaciye bavuga ati ko pression bavuga ati pression abakinyi bariko baradushaka ko bugira turenza ariko ahubwo nibo baje bafata confiance bavuga ati tutindwe tubakiniye bari kuri stade Intwari tegezwa kwerekana yuko kameme yuko baje kuri stade wacu muri conference de presse ntitukeneye kuba umugwa wa mbere utsindiye kuri stade Intwari nibaza ko kari ikintu ca mbere cabashije agaciro cyane gose kandi cyateye ubwoba na kapiteni yabivuze na kapiteni yaje gutsinda igitsina cya kabiri cya Flambeau du Centre ni kujya nyene umukinyi misanzwe abakwiye kurongora umugwi wawe suko ubwira amajambo gusa ahubwo nivyo babwira amajambo bikwiye ko bishira mu bikorwa nibaza yuko muri aka kanya tuvuze ko umugwi wa Flambeau du Centre wahejije wiheje icubahiro premièrement amugahisha icubahiro igihugu c'u Burundi nitwa tubeshe yego wavuze ikintu ca motivation witwa Venera asanzwe arongoye umugwi wa Flambeau du Centre Imiliyoni 30 bava match naza ko ije ni motivation de plus kuko bon nibaza ko barafite prime de match baronka bafite prime de match bategezwa kuronka muri club akote yako kantu ko vuga miliyoni 30 ariyo n'amabisi menshi y'abafana ba Flambeau du Centre yavuye mu ntara ya Gitega ubona yuko ari cortege ndende cyane gose icyabafana bo cyari kizi kuko Gitega Bujumbura na hato nibaza ko n'igihe Flambeau du Centre ivuye Gitega iri kiyakira Primus League deja igiye mu Uganda igiye Makamba turakunda kubona abafana ba Flambeau du Centre barenda bine no busari match international ntibari kureka ku ariko iyo motivation ya 30 millions iyo ni prime ni kintu gice gitanga ingufu nk'iki baba baje bazikina baje gukina bazi ko barafite prime bageneye nibyo mugabo baciye bumva ayandi yiyongereye ko bavuga ati uno munsi foke ajya marani menshi ku bakinnyi b'abarundi tuzi amafaranga basanzwe bahembwa tuzi iyo kuraba ni nk'abakinnyi nka 22 wongeye ko na staff usanga nk'abana nka 27 gutyo ni miliyoni 30 urumva umukuru rukino umwe umukinnyi ashobora kuvuga ati bwa bundi aho rero nturashira ko na motivation ya CAF Inosha ko na motivation ya CAF ubona yuko ubunye yagiye kongereza agashiruka bute ku migwi igiye itandukanye nibaza yuko ari ikintu kiza gusahiriza development ya football ari umukinyi nawe nyene arakunda yuko akoze ashimirwa kandi nibaza yuko uburongozi si ubeye hafi abakinyi kandi n'abakinyi baravyivugira ati cyo uburongozi bwacu bwa Flambeau du Centre n'uburongozi buryoherwa cyane gose n'uburongozi buryoherwa cyane gose ivyo byavugiwe cyane n'imbere yuko urukino ruba uburongozi bwa Flambeau du Centre n'uburongozi buryoherwa yuzanye intsinzi barabibona kandi baragushimira nibaza yuko niyo motivation bagiye kongera ko nibaza yuko byaba ari ikintu kimwe mu mafacteur ari clé yatumye kuvuga yuko batana intsinzi yego ariko twaza ko urugamba ntirurahera urugamba ntirurahera kubera twavuga yuko match ko tuwagiye ni match ikomeye cyane gose match ko tugiye kuraba c'est vrai ni muri Libya kandi ugiye kuraba si igihugu ubunye kuvuga yuko gisanzwe gifite abafana benshi cyane gose ku ma stade ariko nibaza yuko kuja gukinira mu gihugu utamenyereye kandi na wa mufana wa 12 bari bafise ngahanye bamusize inyuma nibaza ko ari ikintu kitazoba kigiza ariko nibaza yuko ari esprit abakinyi bategezwa ku prepara cyane gose ni umukoci ategezwa ku prepara abakinyi mentalement nuko twavuga yuko ni basanzwe bita intare z'ishamba nibaza yuko esprit intare y'ishamba ari bakwiye gutwara muri Libya guhangara n'ijya umugwi kubera intare y'ishamba naho bari yonyene mu ishamba nibaza yuko ibindi bikoko bitegezwa kuvuga ati bijya ari igikoko cyaduteye cinjiye mu ishamba yego nibaza yuko ari esprit compatible ategezwa gutwara muri Libya yego n'ubwo Flambeau du Centre nibaza ko wakoze ibintu bikomeye cyane kuko imwe mu muri Libya ni bikomeye twari tumenye imigwi hariza Al Ahly Tripoli hariza Al Ahly Benghazi ariko n'amakeba akomeye amakeba akunda gushika kure cyane muri CAF Champions League ugiye kuraba n'igikombe kimaze gutwara ama Champions League menshi cyane gose muri Afrika kiri muri Libya kiri muri Libya ubona yuko ama equipe muri Libya arafise kahise keza muri ama competition y'aba CAF Champions League y'aba CAF Confederation Cup kuko urabona yuko ni structurellement ugiye kuraba equipe usangwa yambikwa na Adidas ni equipe urumva abifise ibiri bya structurellement bifise ibintu byose bikwiye si kuri kote y'abakinyi gusa kandi kuri kote ya organisation ni stade equipe bifise stade yayo itegezwa ko bifise stade yayo urumva ugiye kubira ibyo byose ucubona yuko ari equipe iri mye préparée muri aya ma competition kandi nibaza yuko Flambeau du Centre ushobora guhesha iyi ntsinzi no muri ko tuba bagashobora kubigira ni equipe ndibaza no muri pool yayo izo bifise igihagararo zofisigaragara kwa de equipe yose zovuga ati bwabo ndi bakwiye equipe yo muri Libya ni equipe yo mu Burundi itari menyereye muri aya competition ariko urumva umuntu yotira attention yego
kudo chapeau kuri Flambeau du Centre, kudo chapeau kwa kunze umugwa Flambeau du Centre nibaza ko urukino rukurikirana rwo ruzoba rukomeye ni match retour izo bikomeye cyane mu gihugu ca Libya twarabonye ingene Flambeau du Centre yigenjeje neza cyane urabona ko ni equipe yerekanye akanyarigabo ni equipe yashikanye ibyo yari yiyemeje reka duce kuri Aigle Noir ari ku munsi w'ejo ku munsi w'Imana the fighters bakora kintu gwa Assassin neza ko ibintu byeje kuba rencontre kuko ava twabona ko Aigle Noir ni wewe cyane yukiraho no mu muri Djibouti ahantu championnat bidakomeye cyane ahantu irigiya bidakomeye ni equipe idasanzwe izwi par contre Flambeau du Centre twabona ko ifise adversaire d'otaille mugabo rero ko ni Aigle Noir ntijaje gukunda kwica kuranga gatatu neza ko si match mbi si resultat mbi kuri 0 si resultat mbi nabukebu ariko nibaza ko byaje kuba control ariko ugiye kuraba twavuga yuko kubura umusaruro kuri Aigle Noir ntibyavuye ko je nibaza ko ari uruhande rw'ubusatirizi rwa Aigle Noir gusa n'ubwo ari rusinziriye kuri iyo match kuko urabona ni Aigle Noir yagerageje gutera mu igori keshi gashoboka ariko harabuze cyangwa itsindo nyine cyo gutanga icyizere cishi ku bafana bavuga ati ewana kandi urabibona yuko hajyanye wakiriye match wanyu misanzwe gushira mu gitsindo kimwe bibiri novuga yuko ni avantage nini cyane gose ariko urabona ko ari rukino novuga ko rwasa nuri équilibre kuri côté zose ariko ni Aigle Noir durant le match yagerageje kuvuga kudomina match ariko habuzemo kaka étincelle kaka cya gitsindo kimwe cyo guhoza abakinyi cyo kuba ikizere bya bitsindo bibiri byo kuvuga ati ni Aigle Noir bujyanye twihaye ikizere cishi gose kuri kurukino ruzoza rusubiriza ariko nibaza yuko sikintu kibi kuri Jimmy Ndayizeye n'abahungu biwiwe ni tuvuga yuko nayo nyine yabaye point fort kubera gutahana c'est vrai kurukino nka rujyanye ushe gutahana inota rimwe ni kandi ukabona na analyse ya match when igenze ibiguha guprepara tuvuga ko tu kandi aba ari ikintu ciza cyane gose kuyaba kuri staff yaba no kubakinyi kugira bashobore kwitegurira urukino rugenda ruzosubirira yara ko ni Aigle Noir yari doko efse ko yaroshe kuzuza stade kunsi nako bafana hari benshi afana bari basa imwambaro we nibaza ko nabari hanze burya batari bake cyane bari benshi cyane babuze nyine binjira wala ko ari umwambaro wera n'umwambaro usa n'umuhondo nibaza ko umugwa Assassin Djibouti bavuze ati twashitse ahantu tabizi kuko sinaza ko muri Djibouti championnat aho hari abantu benshi bagiye kina championnat muri Djibouti baragaruka baraza kuri Primus League nibaza ko championnat ntirakura cyane kandi nibaza yuko bafana bagize ico baterera cyane gose urabona yuko hari ambiance iteye ubwoba gose ikindi kintu ndashimye no kubona yuko abafana bashoboye kwicara ku mabara agiye atandukanye ubona ni ibintu dusanzwe tumenyereye mu stade yo hanze kurabiraba ni ibintu usanga abafana bagiye bakomakomeye b'imigwi usanga bari reparti kungene baba bambaye nibaza yuko ari ikintu ca mbere cyaba naco nyene co bacari ciza nk'umuntu yashoboye kurabira amashusho kuvuga ya match rekiraba arabona yuko ni ambiance yo kuri stade yari imeze neza ubona ko arabafana bari basa neza bari bashajije nibaza yuko ni na impact yabo yagiye iboneka cyane gose ubona ko yari stade yari kiravibwa cyane gose kuri Aigle Noir ariko eske twizere ko Aigle Noir izoza kubikora mu gihugu cya Djibouti Jimmy Ndayizeye yari yavuze yuko ni abakinyi benshi b'abarundi bagiye baca muri championnat yo muri Djibouti nibaza yuko nabo nyene bagiye baramwereka yuko equipe nk'ijya Assassin Djibouti nubwo twari twayisuzestimye novuga mu ntango twavuga ati si champion igiye komeye yarekanye igihagararo buryaye isanzwe ifisemo n'abakinyi bagera kuri babiri basanzwe bayikinamo nabo nyene burya baraze championnat yo mu Burundi baraze equipe ya Aigle Noir nayo nyene twavuga igihagararo cayo ifise ngaha mu Burundi nibaza yuko abakinyi ba Assassin Djibouti baje bari préparé mentalement nk'abagwanyi nyene nkuko Aigle Noir nayo nyene busa gisanzwe yitwa the fighters bo baje bari préparé mentalement bavuga ati twebwe equipe tuje guhangana nayo ni equipe twavuga yuko iri kiradomina muri aka kanya championnat mu Burundi ariko natwe ntitwogena twifitiye ubwoba kandi nibaza yuko kuri match wagiye kubona yagiye nubwo ko ari match yari équilibré nubwo Aigle Noir nako bivuga yagiye domina habutse muco gitsindo yego mugandi baza yuko muri retour ni Aigle Noir tuzogenda tubona si izoshobora kudomina match igacira no ku ruhande rw'ubusatirizi gashira mu gitsindo kimwe canke bibiri azoba ari ibintu byiza cyane gose ku ruhande rwa Aigle Noir ariko ni Aigle Noir aje kuba inganya ubusa ku wundi Flambeau du Centre iratsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe uno musi deba ahandi ni hehe abakunzi ba Flambeau du Centre n'abakunzi ba Aigle Noir bavuga ati uno musi Flambeau du Centre niwo mukinyi niwo mugwi wa mbere mu Burundi abandi ati Aigle Noir niwo mugwi wa mbere mu Burundi sinibaza yuko twavuga yuko ari byo byoca biduha umugwi wa mbere mu Burundi turabiye ku ntsinzi yejo canke hirya yejo ariko nibaza yuko umugwi wa mbere mwiza si wo mugwi wa mbere tuvuga muri aka kanya niwo mugwi wa mbere mwiza kubera igihe rero nico gitanga
nico gitanga urugero navuga yuko umugwi uzoshobora gushika kwanza muri phase de poule muri competition irimwo niwo mugwi wa mbere uzovuga ati muri aka kanya niwo mugwi mwiza uri kurerekana ishusho ryiza rya championnat yo mu Burundi sino muri aka kanya turavuga yuko Flambeau du Centre iri hejuru ya Aigle Noir kubera ugiye kuraba yaba muri championnat bose baranganya amanota uci rero uraba kuri aya ma championnat agiye komakomeye ariko arabera ngaha muri Afrika ukabona yuko Flambeau du Centre ashobora kuvyitwaramwo neza Aigle Noir yashoboye kwegariza abakunzi benshi baca bavuga yuko Flambeau du Centre ari umugwi mwiza ariko si koko bimeze ariko mugabo ndibaza yuko muri aka kanya yashoboye kutwereka image nziza ya championnat yo mu Burundi reka twifuriza amahirwe ino migwi ibiri urabona ko n'umugwi wa Aigle Noir ndetse n'umugwi wa Flambeau du Centre baje gukinira inkino zabo zibiri hanze y'igihugu muri Djibouti ndetse no muri Libye mu minsi mike igiye gukurikira imbere ko tuva muri football hari agakuru keza karaye kavuzwe ko n'abantu benshi bavuga ko witwa Bimenyimana Bonfils Caleb agiye guhura mu kibuga kimwe na Cristiano Ronaldo ku munsi wa kabiri nibaza yuko azora experience ikomeye cyane kuri Bimenyimana Bonfils Caleb guhura n'igihangaje nka CR7 nkuko bakunze kumwita nibaza yuko ni experience ikomeye cyane gose kubera n'umugwe mu cicaro wa kabiri uzobuhe mu cicaro ca mbere n'umugwe mu cicaro ca mbere kandi umaze uri kora amateka nibaza yuko muri aka kanya tuvuga yuko ku nkino zitanu zirangiye umugwi wa Christian Al Nassr n'inkino zitanu taratakaza urukino na rumwe nibaza yuko Al Nassr kuvuga yuko evolution yawo muri aka kanya ni evolution nziza gose gura rero umugwi wo mu cicaro ca kabiri nakanya keza ko kuri Bonfils Caleb Bimenyimana ko kwipima kuri imigwi ikomakomeye gukura aba defenseur bakomakomeye ubona nka Inigo Martinez yashoboye gushika muri Al Nassr umukinyi twavuga ko ari indispensable kuri equipe nka FC Barcelona nibaza yuko ni ikintu ciza cyane nko kuri Bonfils Caleb kuzoshobora kuhatama match nziza no gukina match nziza kuko bizoba bimuhaye na visibility cyane gose reka nibaza ko abaye umukinyi wa kabiri mu mwaka wahera muri Avana Nepas turi bukanyanga ariko arahura na Leo Messi Neymar Mbappe muri Paris Saint-Germain umunsi ni Bonfils Caleb aje kuba yitegura guhangana na Cristiano Ronaldo ku munsi wa kabiri urabona ko azoba experience nziza kuko baza kubivuga kuri Bimenyimana Bonfils Caleb imbere ko tuva mu Burundi duce kuri Ligue B muri basketball naho nyene yari yagarutse urabona ko habaye inkino zitandukanye ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana ama equipe menshi y'abana bakiri bato twagiye tubona amatara mashasha ubona ko akurikiranywe tuzobona aja gufata horeve y'abana ba Stade dufise ba Landry Gilbert n'abandi baje kuba abagera mu myaka yo gukura nibaza kubona ntibarakora ariko bariko baratera imbere niyo batera baje siyo batera babo burya barakuze yaje ntuvuze ko muri basket umaze gushikara imyaka 30 kuri isima y'iwacu burya naho nyine abaramaze kuva ko akantu burya nta muntu yobayibeshe munaza ko imyaka 30 mu Burundi buri kuragera kugira kuko n'abakinyi bake tubaze kuba bashikana kuri yego hariho benshi bakinye bashikana kuri 35 n'iyindi mugani baza ko bo 30 no musi naza ko barafise imyaka 3 yo gukina mwiza bari kuri niveau nziza canke bivana ingene umukinyi ayikomporta no musi hariko haraba ino Ligue B yatangiye ku munsi wa gatatu no ku munsi w'Imana ku bibuga bibiri kuri Tota kuri Park urabona ko n'imigwi myinshi birerekana ko hari abana benshi baronse opportunité zo kwerekana ivyo bashoboye byo kwerekana nuvuga ngo kwerekana tara zabo bishobora kuzobafasha ikibazo gisigaye kwibaza ni ese kino Ligue B igiye kubandanya izobanda mu yindi myaka izokurikira iyi ritme igiye kubandanya rero ku munsi wa gatandatu twaje kuba tubona amatara menshi atandukanye twaje kuba tuvugana nibaza ko abantu bakurikirana cyane rukumeje baje kuba bakora ikiganiro twakoze ku munsi wa gatatu muri Magic turi kumwe na Aime bitagoye tuko turavuga ku basketball y'abana ku munsi wose twaje kuba dukora ama interview n'aba coach bariko barafasha amakipe n'abakinyi bamwe bavuga ati umunezero byo bandanya byo bari sawa turakeneye ukuru ubona gute nonze ko Ligue B ni pepinière ya VBN ni pepinière ya za match nziza twadushashaye kuraba nk'abakunzi ba basketball nk'abamenyesha makuru ni niveau tuvuga yuko hajya Ligue B niyitegura kazoza ka VBL kandi niduza na twavuga na championnat ya VBL twari tumaze imyaka myinshi tuko turabona yuko haza abanyamahanga gushika naho na federation twavuga yuko izana amategeko kamwe y'ukurimita abanyamahanga mu kibuga ariko bijyanye ni naho byobandanya atabakinyi b'abarundi ariko baraboneka ndibaza yuko nta efficacité vyogira ariko muri aka kanya uko uraraba development y'abana ubona n'ama equipe ashika kuri 20 amakipe ashika kuri 20
uri muri Ligue B nibaza yuko ari development nziza ama equipe ashika kuri 20 ugiye guharura n'imiburi buri equipe nayo ufite abakinyi 12 gusa na abakinyi bashobora gushika ku majana 2 na amajana 4 bavuga yuko ari ikintu ciza gose cyane gose si ushoboye guselectiona n'abakipe nkuko ariko aravuga neme bitagoye asanzwe akunda gukurikirana twovuga development y'abana cyane gose na abakoce baradetecta amatana hajya cyane cyane hajya kandi umuntu ugenda kubona umukinyi ugenda kubona akomeye cyane gose ubibona kare gose hama umukinyi ukamwiyegereza ugatangura kumukoresha za entraînement twovuga yuko ziri ku rwego guri hejuru rw'umuntu ashaka gushika kure cyane gose ivyo ari byo byabaye kuri ba Giberi baje batangura mu Ligue B hama bakagenda ku explose twovuga muri VBL nubwo atari bwite VBL ariko nabakinyi ubona yuko bagize bariko barazana bariko baragira impact nini cyane gose kuri basketball yo mu Burundi gushika naho bariko baragerageza gusigira ryabo dushaka kuvuga ati nakujya basavuka twababona ariko tuvuga ati ubunye turabona ba Giberi two turavuga ba Landry nibaza ko ari ikintu ciza gose cyane gose kubona yuko Ligue B muri aka kanya ihagaze neza kandi rikiraza ikintu rero dusigaye kurabira ko nkuko twakora bivuga ati niyo continuity nuko kuramba kwa Ligue B kuko umwaka umwe c'est vrai ni vyiza ariko imyaka 5 10 20 imbere imyaka yose sigaye byo byiza cyane gose kubona yuko uko umwaka uhera tugana turabona muri championnat ya VBL cyangwa uzogendera yitwa uko imyaka izogendera haza abakinyi b'abatarantu bashasha tugera turabona abakinyi 10 abakinyi 20 baza gusubirira babakinyi twovuga yuko bagize ico banditse kuri basketball mu Burundi ariko ni inkino ziba ku munsi wa gatandatu ziba ku munsi w'Imana haba inkino zitatu ni inkino nyinshi ziba ku munsi samedi bakunda guhera saa 5 dimanche ni bahera saa 3 kuva saa 3 bo nibaza ko no mu ndwi za stade bazotangwa guhera saa 3 ibyo ndiko ndibaza ariko ni Ligue B bo nivyo no munsi baje gukina mu gihe cy'amashuri dufate ko hariho abana bari bamaze kugenda mu internet kuko ejo amakuru twavuganye baje ko batubwira ati twari tuzi ko tuzokina muri vacances ariko ntivyaje gukunda ko no musara abana bamwe usanga baragiye ku mashuri mu internet atariko barashikirwa nino Ligue B ni Ligue B no musiri ukikorwa muri ariko ikorwa muri association de basketball de Bujumbura gusa za ntara za Burunga Butanyerera n'izindi no musi ntibariko barakina Ligue B nibaza ko ni ibintu uzongera turamira bukebuke mugabo uko bitanguye ubona ko biratanga ikizere ko ni basketball Burundi giye kugira iyindi shusho nyuma y'imyaka myinshi tutariko twabona Ligue B nibaze yuko ico kintu waruvuze yuko ni rikirabera ngaho ni Ligue B rikirabera ngaho mu gisagara ca Bujumbura nibaze yuko n'ama association ya basketball mu ntara za ruguru nayo nyene yo hakuricirwa akavuga ati kubera mu ntara za ruguru sanzwe tuzi naho nyene yuko n'amatara menshi abari kashe n'amatara menshi agenda ku explose yo benshi bamanutse ino mu gisagara ca Bujumbura ariko nibaza yuko si naho nyine hari bashobora guprepara mu match nkaya ndavuga nko mu ntara ya Gitega basanzwe hariho ama club menshi ya basketball si hobuzi kibagiye hamwe kugira bashobore gutanguza nabo nyine twovuga Ligue B naho nyine kugira bashobore kubandanya bateza imbere nka championnat yo mu ntara ya Gitega eka no mu ntara za Ngozi hari hose n'ahantu hazwi yuko ni ntara ya Gitega ahubwo ubunye isanzwe ihurikiyemo n'intara ya Ngozi sinzi ko no nibeshi intara ya Ngozi muri Butanyerera nibaze ko n'abantu muri Butanyerera nabo nyene bo bandanya baca bakurikiranira hagufi nabo nyene amatara kwera mu ntara ya Ngozi naho nyene asanzwe ari mu ma equipe asanzwe akunda gukina basketball no mu myaka iheze yari yamanutse n'ukina VBL nibaza yuko ni example ikwiye gufatwa n'intara zigiye zitandukanye kugira amatara baje ba develop ariko tugende tubona na basketball yo mu Burundi ije ku rundi rwego kurusha ubu dusanzwe turi ko muri aka kanya ni inkino zobandanye ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana muze muri benshi gushikira abo bana ona ko haba match ziryoshe ku munsi wa gatandatu harabaye match ziryoshe hagati y'Urunani na ABC ona ko yari match iryoshe cyane ko ni Academy Urunani ikomeye gose n'umugwe ndetse wa na Academy ya ABC harabaye n'izindi match z'Urunani na Dinamo kuri Toyota ona ko byari ibintu biryoshe cyane kandi bigiye kubandanya biryoha no kuza gushigikira ugwaruka muri Ligue B kugira ngo mu motive mubereke ko byose birashoboka reka twerekeze neza muri mu gihugu cy'Ufaransa no munsi ku munsi wa mbere turi kugenezo ya 2022 hano haza gutangwa Ballon d'Or umukinyi yigenje neza gusumba abandi mu mwaka turangije w'inkino wala ko ni tuza kuraba ninde aje gukwirikira Rodrigo Hernandez Cascante gushika kuri no munsi ari afise Ballon d'Or mwaka uheze uno munsi ni Ousmane Dembele Dembouz ni Lamine Yamal ni Rafinha Diaz ni Vitinha ni Pedri ni Kylian Mbappe nibaza ko uno munsi rero tuza kumenya ninde aje gukwirikira Rodrigo Hernandez Cascante
nibaza yuko itariki ya 22 Septembre nkuko no munsi turi kuri itariki ni itariki yarindira migishika n'abantu benshi cyane gose abakunze umupira w'amaguru muri rusange kuko ugiye kuraba ni ajya mu kintu mu bikombe vya mbere mu titre individuel akomeye cyane gose muri football ni Ballon d'Or y'Uburayi nkuko dusanzwe kubibona ni Ballon d'Or abakinyi bagerageza gukorera cyane gose ni c'est vrai ni collectif ariko na individuality ajyanye igenda ikonta cyane gose je bituma tuza kubona yuko biraza gutangaza benshi no munsi ni hari hamaze iminsi mu myaka iheze ni Ballon d'Or yaje gutangwa benshi muri bo bamaze kumenya ati iza guhabwa unyetu niba ari presenti hamaze no gukoreshwa ama interview cyangwa ibiganiro bigiye ku muntu abagenda atwara Ballon d'Or ariko Ballon d'Or y'umwaka ni ibintu twavuga yuko bitandukanye n'indi myaka gushika naho tuvuga nkuko abantu benshi basanzwe babizi ni Ballon d'Or isanzwe itangwa na France Football ikinyamakuru cha France Football ariko gisanzwe gitanga Ballon d'Or umwaka nawe mu redacteur en chef ku munsi wa gatandatu arashobora kuvuga yuko gushika kuri no saha ari we wenyine azi umuntu yashobora kuba atahukana Ballon d'Or nibaza yuko nako ari kantu dovuga yuko mu bintu vya mbere biryosha championnat canke ibikombe nk'ivyo nako kantu kugumana twovuga gute ibanga gushika ku mwanya wa nyuma ni FC Barcelona gushika muri aka kanya yiteguriye ariko ni Paris Saint-Germain bitaradadanuka ni Paris Saint-Germain bitaradadanuka kubera iki ni Paris Saint-Germain itashoboye gukina ku munsi w'ejo imatch yabahunza na Olympique de Marseille tuvuga ku bw'imvura yabaye nyinshi ikibuga kaba kimeze nabi itashoboye gukina urwo rukino rero kuri uno munsi nkuko amategeko yo mu Faransa mu gihugu cy'Ubufaransa ajanye n'umupira w'amaguru nyacenjana muri Ligue 1 abivuga imatch idashoboye gukinwa uwo munsi icayogorenzwa bukeye ni Paris Saint-Germain rero iri presenti kuza gukina no munsi amasaha ya 2 z'ijoro nubwo ntiharamenyekana delegation iza gushobora kwishikira kuri Ballon d'Or ariko ni mugisagara nyene bisanzwe ari muri Paris ndibaza yuko ari ibintu vya mbere bizoba vyorosha ariko ariko kantu tuvuga yuko karacari muri suspense ko no munsi nyima officiellement Paris Saint-Germain yakina Marseille no munsi officiellement classique iza kuba no munsi keshi sazi kandi baza ko ari classique itari yo kunegurisha kuri côté ya Paris Saint-Germain nibaza ko no munsi abaki delegation bo barashaka kugenda kuko no munsi Dembuzo ntari ko arakina aragwa asanzwe ari mu mvune no munsi arashobora ati aragenda nibaza ko ari favori ntibizwi ari favori muri batatu ba mbere Dembuzo arimo no munsi arimo Luis Enrique ni incontestablement meilleur entraîneur nibaza ko ariko nawe ujya gusiga equipe nibikunda kugenda bon Luis Enrique ntibikunda kugenda biri presenter yuko bari ko aravuga yuko ni ibinyamakuru byinshi mu Faransa ko bavuga yuko ari mu assistant wa Luis Enrique aza gushora kumena iyi match ariko ibintu bitaravugwa cyane nakunda Luis Enrique nibaza ko agashime ko meilleur entraîneur niwe nta deba irimo uno musi afise Vitinha bafise nibaza ko nk'abantu bazahuja kuba bagize 11 type d'orane nibaza ko ni Paris Saint-Germain benshi ntiyabura mu 5-6 muri Paris Saint-Germain muri Paris Saint-Germain nibaza yuko baza kuba bafise plus de la moitié cyane no musi nibaza ko urashaka ku predict Vitinha ntashobora kubura Dembuzo ntashobora kubura Hakimi ntashobora kubura Nuno Mendes Donnarumma ntashobora kubura nibaza ko ni bafise abafavori benshi kuja muri 11 type nico gituma no delegation ya Paris Saint-Germain nibaza ko iraza kumenyekana hanyuma mugabo pour le moment biragoye no musi ni match comme ni classique Paris Marseille heruka gutsinda Paris no musi ijika gutsinda ni induru ziba zikomeye ni cyizere kiba kiduza kuri equipe nka Marseille kubona no musi Dembele birashoboka ko kumubona yagiye kuko asanzwe ari kwarakina no musi ariko Luis Enrique sinzi ndashobora gukunda nawe nyine ashaka gusiga nawe nyine burya naho amazi iminsi ariko arakoca asanzwe afise imvune ku kuboko ariko birashobora ko genda Luis Enrique naza ko birashobora ko genda uno musi kibazo ni cyane wowe kubwabona n'indi Lamine Yamal wewe twibuke ku mwaka uheze wari wavuze ngo uno musi ikintu cyabaye nabonye redacteur en chef wa France Football bwati ibanga ni wenyine ari ku mwaka uheze byagenze ko nyine kuko ku mwaka uheze gushika ku munota yiwe ntaho arazi ko Rodri atwara Ballon d'Or burya ku mwaka uheze hari abantu bamwe bari bamaze kuvuga ko yari presenti ko ari Vinicius yari Vinicius abantu benshi bari bazi ko ari Vinicius ariko ibimenyesha makuru bimwe byo byatangiye kubona kubera inyifato ya Real Madrid muri kino gihe yibona yuko itaza gutahana gashima
n'imwe muri iyo competition itayitabira ariko nivyo niko vyagiye kuba present mu minota ya nyuma ubona ko Real Madrid itariko yitabira iryo ndibuka ko Romain Matadatera chef uno mwaka ubu yavuze ku mwaka kweze après Ballon d'Or yavuze après Ballon d'Or yavuze ko Real Madrid baramushize ko pression Florentino Perez yaramushize ko pression aramutelefona ati est-ce que Vinicius aza gutwara Ballon d'Or aranka kubishura umva ngo biba bigoye kuko nibaza ko gushika RDN minute Vinicius nagomba gushika kuno munsi Lamine Yamal aza ko afise delegation abantu 20 biwe muri famille aza gutwara kuba tarashiye ko niko la FC Barcelona nayo nizo ko ifise delegation irukwaje FC Barcelona irukwaje Lamine Yamal delegation equipe yiwe abantu 20 bivuga ngo niya twara Ballon d'Or aza kuorganiza fête i Paris même cas la Vinicius yari yamaze kureserva resto aza kugiramo fête après Ballon d'Or nibuka ko ijya match bayikinye ijya Ballon d'Or yagiye gutanga muri weekend Barca yakina Real ari classique muri trash talk bako bagira Vinicius na Gavi akambwira ibintu Vinicius ambwira ati okay mugabe jewe rende nzogera gutora Ballon d'Or mwangu ikintu cha Ballon d'Or kiragoye cyane gose kiragoye cyane gose Vinicius no muzi kebo yari geregeje kwikomporta nk'umuntu wakuze mugabe utse kintu cara mukoze ku mu mutwe mentalement psychologiquement kandi nibaza yuko byagiye kugira impact nini ubona yuko n'ubunye mu wa Real Madrid c'est vrai ikizere ko kiraje kuri Mbappe cyane gose ubona yuko Vinicius ariko kirigiro kiramukorako ni gake ubunyahezi match twumva akiryohewe cyane gose urabona nka dernièrement ku match bariko gukina ni Vinicius yashoye kwinjira nk'umuremplace nato ko ari ikintu kitamuryoheye cyane gose ubona yuko abandi bakinyi bari kumwe barashoye kuja kwa applaudisa gushimira abafana bari baje kubitabira ariko Vinicius w'imatch yiwe yafuye guhera injira muri vestiaire nibaza yuko ari ikintu genda kimukora kuri mentalment kandi urabona ko no muri umwaka muri Real Madrid umukinyi ari imbere cyane gose mu bantu bashobora kuja kwitabira ni Kylian Mbappe gusa ariko ikintu ca mbere novuga yuko ni Ballon d'Or iragoye uraba ni amakriteri personnel n'amakriteri personnel s'abantu bose bayahurizako ikindi naco n'ama titre individuel nibaza yuko navyo nyene bigenda bifasha titre individuel zirakombina twavuga performance individuelle y'umukinyi na performance collective kuri côté collectif novuga yuko ari Paris Saint-Germain ashobora kwakompletsa ikintu gikomeye cyane gose muri football muri uno mwaka ni Paris Saint-Germain itari bwigere twara Champions League ya mbere ni mu France equipe nyine imaze kwitwara Champions League ni equipe ya Marseille nayo nyine arazigiye kinini kona equipe nka Paris Saint-Germain itwara Champions League nibaze ko ari ikintu cyambere cyadugirije kwa manota Dembele ariko ni Dembele ugiye kuraba kuri performance zi ugeranije n'imyaka yenze no mwaka ni Dembele tuvuga ko yari yadugije ko ama performance yiwe cyane gose ubona ko ari impliqué muri victoire za Paris Saint-Germain à hauteur ya 80% ntawo binega ikindi naco mbona ni Lamine Yamal utigute Lamine Yamal ugiye kuraba a caractère individuel ni Lamine Yamal ashobora guheka umugwi wa FC Barcelona cyane ndavuga nko muri Champions League eka no muri La Liga ashobora gukora ibitangaza ariko ni Champions League twagiye kubona ni abantu benshi bagiye kumukurikirana ko yani niryo higanwa tuvuga ko rikurikiranwa cyane gose kurusha mbere na La Liga novuga yuko ni Lamine Yamal yagiye kwerekana yuko nawe nyine afise ikintu yagiye guterera FC Barcelona cyane gose ariko ikindi naco ugiye kuraba ni FC Barcelona ndashobora kwa compressa ibintu byinshi collective ugiye kuraba yuko bagiye kuvamwo muri Champions League muri demi nibaze yuko FC Barcelona ishobora gushika muri final yariko ishobora kwespera ikintu gishasha ariko muri aka kanya nivuga yuko ku ruhande runini rw'abamenyesha makuru benshi baravuga yuko ari Lamine Yamal ugiye kuraba individuellement ariko baravuga yuko ari Dembele collectivement nawe yashoboye compressa rero turarindiriye abantu bashoboye gutora kugira turabe kumbure ivyo bafatiye ko kwera baraza kwerekana ugutandukanye a caractère y'umumwe wese amanota agiye kuronka kuri etape par etape ma etape menshi agiye atandukanye yego mu kurangiza wabuze yaname tubwire wowe kubwawe batatu bambere ku rutondo wa mbere wa kabiri wa gatatu ku rutondo bw'iwanje nuvuga wa mbere ashobora kuba Dembele ugiye kubiraba Dembele collectivement yarashoboye kwa compressa ikintu gikomeye cyane gose individuellement naho nyine yarashoboye guterera umugwi wa Paris Saint-Germain kuri hauteur nini cyane gose wa kabiri ndashobora kuzana umukinyi nka Lamine Yamal nawe nyine twavuga yuko
saison passée nubwo umwaka atotwara Ballon d'Or saison passée yiwe yari réussi ku myaka 17 yiwe yarashoboye kwerekana ubutangaza bw'imyaka yiwe kuri niveau football kwa sabakinyi benshi barashobora gukina kuri niveau barashobora gushika muri niveau professionnel afite imyaka 17 ariko bakazoja gutanga umusaruro kuri 19 ans 20 ans 21 ans même ariko nibaza ko Lamine Yamal saison yiwe yabaye réussi cyane gose individuellement et en collectivement kubera FC Barcelona ari bikombe yashoboye gutwara twovuga yuko kadrona ni FC Barcelona yari construit neza cyane gose ikindi naco uwa gatatu ndashobora kuzana Rafinha nawe nyine muri FC Barcelona yarashoboye kwerekana nibaza niveau iri hejuru cyane gose ikindi naco coshobora gushaka imudugiriza amanota ni saison yacu kugira muri Champions League ni saison yacu kugira muri Champions League abona yuko ku ruhande rwa Girassi ari we meilleur buteur ekakabo yarashoboye kuba no passeur décisif beza Rafinha muri uno mwaka nibaza ko ari top 3 Rafinha natashobora kuba gatatu ndashobora kubana umukinyi yitwa nka Vitinha nawe nyene kuri kote ya Paris Saint-Germain nibaza yuko yashoboye kwa completa ikintu gikomeye cyane gose en plus nawe ikintu gico kimwongera ko amanota ni kuri equipe ya Espagne nawe yashoboye gutwaramo neza nibaza yuko ari Vitinha bambe ya Portugal yashoboye kuvyifatamo neza novuga yuko ari Vitinha ahagaze neza nawe yashoboye kuba uwa gatatu cyangwa uwa kane nino ngaduce tugarukiriza iganiro cyacu ca Rock Sports cyo kuri no munsi wa mbere isango ni ku munsi wa gatatu muri midweek ndetse no ku munsi wa gatanu muri Rock Sports bwa kandi reka ndabashimire cyane shimira na bagenzi banje uburwa Eleda ego reka ndagushimire Loris twafashe nje gushikiriza iganiro shimira namwe abakunzi ba Rock Sports twatumira kubandanya mukurikirana imbonisha kure yanyu ya Rock Media ni kuri channel ya Star Times ya 130 abakoresha DTT na DTH abantu bayikoresha ni kuri channel y'amajuru 8 n'ibiganiro bibandanye bica ku mbuga ngurukana bumenyi mugire aho muba mwubahwe naho butaha.